biragorana yuko nawe woba uri umurongozi wotambitiza hose. Iyo rero ata burongozi buhari haca hatangura kuba akajagari. Nje nimumbarire umuntu atagira akazi abayeho gute? Aha mubaho ku bwenge nukuvuga buramatari mushasha aravye nabi. Uturinda karinda Burundi none nahazwe imyaka n'imyaka. Ufate ivyicaro. Mwanyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, duhereye kuri mwebwe mujejwe intwaro, umushikiranganji w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi, buramatari w'intara nawe musangiye kurongora intara, musitanteri nabo mufashanije kurongora iyi komine gushika ku Gacimbiri, mwebwe mwaje muserukira inzego z'ubutungane, inzego z'umutekano, bashinga amateka, bakenguza amateka, na mwebwe mwaje kuri urubanza. Mwese bene gihugu bo muri iyi ntara nziza ya Bujumbura, tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Ni n'akanyamuneza uno munsi kubona turi kumwe namwe muri iyi ntara nziza ya Bujumbura. Ubwa mbere nagomba nkenguruke cyane kungene nitavye uru rubanza, arico kimenyetso kitabesha ko mushigikiye uburongozi bwanyu muri iyi ntara nziza ya Bujumbura. Nagira kandi nkeze indongozi zose zaba izatowe n'izagenwe mu mabanga atandukanye mu nzego z'igihugu. Abatowe n'abagenwe muje mu bihe bishasha, muje mu bihe Uburundi bugiye ku yindi ntambwe nshasha itera igana kw'iterambere. Ni intambwe nshasha koko, kuko twaciye kure kugira ngo dushike ngaha. Uburundi bwagiye buraca muri vyinshi bijanye n'intwaro, ariko bwa mbere twomenya yuko igihugu c'Uburundi camye ari igihugu cifashe, gifise ubutegetsi bw'igihugu bwiyubashe kandi bwubahwa. Cari igihugu imbere y'umuzo w'abazungu, cari gifise ubutegetsi bw'igihugu, gifise n'ingabo n'abarundi b'abakozi. Hanyuma rero ivy'intwaro vyagiye birahinduka igihe haje umuzo w'abakoroni. Uno munsi yo ibihe turimwo, biragorana ko dutegera cane, dutegera ibi bihe ivyo ari vyo, kubera twamaze igihe kinini uburongozi budafise umwanya wo kwicarana n'abene gihugu. Igihe c'abakoroni basanze koko abarundi abene gihugu ari bo shingiro ry'ubutegetsi bw'igihugu, ariko birahinduka kuko abakoroni kwari nk'uko bivye igihugu, bacihagiye. Bamaze kucihagira rero nticasubiye kuba gishingiye ku bene gihugu, igihugu caciye kiba gishingiye ku batware. Uburongozi bwari bushingiye ku batware, bijya bavuga ngo igihugu ni jewe. Murazi ko mu Burundi baca bavuga ngo niwe yica agakiza. Ico gihe rero murumva
umwenegihugu atakiri ari we shingiro ry'ubutegetsi bw'igihugu, igihugu gica kigoyagoya. Gica kigoyagoya kuko abenegihugu ni benshi mu gihugu, iyo batagira rero uburongozi nyabwo baca basanzara, igihugu gigaca kigoyagoya. Biragorana yuko nawe woba uri umurongozi wotambikiza hose. Iyo rero ata burongozi buhari haca hatangura kuba akajagari. Ako kajagari rero karabaye, ariho n'abarundi biciyemwo imice basubiranamwo kubera ata burongozi buriho. Twarasubiranyemwo, nama ndiko ndabisubiramwo, ndabiraba, niyumviriye nkaraba Burundi uno munsi, nkaraba n'ubwo Burundi bwo mu bihe biheze, urashobora kumva ikigumbagumba. Byari igihe niyumvira none ibi byashitse gute. Iyo ndiko ndaraba ubutegetsi bw'igihugu no munsi, nca niyumvira none hari habuze iki. Mu minsi iheze nari ndiko ndatembera hariya mu ntara ya Gitega Imwaro, hanyuma mbona umutama yakoranye na Rwagasore, yabanye na Rwagasore umwanya muremure, yasa nuko yariko araduha icigwa atubwira ingene muri igihe c'imyiyamamazo we wari umuporona, hageze kubaka tribune abajerere nibo baje kumufasha kuyuba. Imbonerakure nizo zamufashije kubaka tribune. Yariko arambwira ati ibintu vyarahindutse ubu, ati imbonerakure zaraje kumufasha kubaka, ati hanyuma nanje bagize mitingi abagumyabanga nca ndabatiza amahema. Yariko aravuga yuko ubu ibintu vyahindutse. Hanyuma mutama ndamubaza, none ga mutama we kukuze uri nararibonye, wabonye vyinshi, hari habuze iki ngo igihugu cy'u Burundi kimere nk'uko kiri uno munsi? Ntibasi ni naho tugaya nakabasi akakahari, hari habuze iki? Umutama turi bariyumvira aciye avuga ngo hari habuze ababikora. Ntiyaciye kure ngo hari habuze ababikora. Mu minsi yahera naho nyene uriko urabaza uti none Uburundi bwapfuye kubera iki? Waza wumva bavuga ngo igihugu carabuze abashingantahe, abandi bati igihugu carabuze abantu b'abagabo. Je nanje ndavuga nti igihugu cari cabuze uburongozi nyabwo. Nico gituma igihugu cagoyagoya. Muri iyi minsi hariho ibibazo abantu baguma babaza uburongozi bw'igihugu, ko tutagira iki. Mugabo nabonye umenga ntidusubize amaso inyuma ngo turabe iyo tuva. Jewe nagiye kwiga igituma Uburundi ari igihugu kidatunze kandi mbona umutahe. Ndiko ndavyiga casanga ingorane twagize, ntitwigeze twiyumvira kuduza igihugu ngo kigira intambwe y'iterambere. Twagumye twicaye turya ivyimeza, imfashanyo. Hanyuma rero guhera mu 2015 bamwe bahora baduha imfashanyo baca baduha umugongo. Baduha umugongo rero ntitwari twaraciye ubwenge ngo tumenye kwironderera, twabanje kujuragirika. Hariho umuntu nigeze kubaza nti burya wewe umuntu yoguha akazi wogakora? Atego. Mbe woguha akazi agaca kubwira ngo uzozinduka kuva saa 8:30 uzinduke gukora iwawe, mugu kwezi guheze ucuza ndaguhembe, utonde kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kuva itariki 1 gushika ku 30 ukora iwawe, mugabo ukwezi guheze ucutonde wanje nkaguhemba. Nca ndamubaza nti haheze umwaka n'inusu, ngaca nkubwira nti kuva ubu ntuzugaruke sizosaba kuguhemba, woca upfa n'inzara. Hanyuma acambwira ngo emwe ngo n'igitoki nawe narateye ngo coba caramaze kwama ngo nta nzara yomfata. Hanyuma yari muri bajya basojwe mu buzima busanzwe,
ndababwira nti none ko baguhemvye umwaka n'inusu ukora iwawe kubwiye kukenyuwo byari byarabaye biramubaga aca ariraba ngo none harya ngo baduhaye umushahara w'umwaka n'inusu ni none amezi 18 no kuvuga iki si umwaka n'inusu. Ibi byarampaye ikigwa ncasanga iyo umuntu aguhaye ibintu utarushe uca uba nk'ikijuju ntusubira kubona umurindiriye ko ari wazoguma aguha. Niyo ngorane ngaha natwe mu Burundi twagize, bagumye baduha imfashanyo tutamenye iyiva tutamenye ivyo ari byo. Hayo umunsi umwe barigira duca turabura iyo tuja niyo tuva, duca ruja mu mwidodombo. Ibi rero ndabiraba no mu gitabo cy'ijambo ry'Imana, bene Israeli bajabutse Yorodani ntibasubiye kuronka mana, ariko icigwa bahora bampa iyo ndiko ndasoma mu ijambo ry'Imana, bene Israeli ntibidodomvye ngo barabuza mana bamaze kujabuka Yorodani, baciye biga kubirondera barya ivyo biyimuriye. Twebwe rero natwe twarasamaye ntitwibuka. Aha muri iyi ntara ya Bujumbura ni intara itunze cyane, ni intara ibyo byose nayigenduye ndayizi, kuva Imabayi kugenda gushika ngaha ku Ruzibazi kuduga kugera hariya za Mukike Mugongomanga ndahazi nayizungurutse intara. Ni intara itunze mugabo ntushobora gusigura ingene abari muri iyo ntara harimwo abakene, kubera ntitwari bwamenye ingene babirondera. Mu burongozi bw'igihugu rero twaricaye turavuga tuti Burundi butegerezwa gutera imbere uko bigenda kose, kuko umutahe turawufise. Ubwa mbere dufise amazi, dufise imvura, isimera, dufise ubutare. Ntivyumvikana rero n'abarundi n'inkerebutsi n'abantu b'abakozi, ndabaza kuzunguruka mu bihugu bitari bike, abarundi nibo ba mbere burya b'abakozi. Nibajije ntigituma abarundi ari abakozi cyane kurusha abandi muri aka karere, no kubera iki? Cyasanga no kubera bibaye ko umwanya muremure, rego umwana w'imfuvyi abagayotsa, twaribaye ko umwanya muremure. Ndabiravye rero twese turabiraba tuvuga tuti Burundi butegeza gutera imbere dukoresheje uwo mutahe dufise, duca dusanga ntibishoboka turutunyenyagu, kuko turagenda mu bindi bihugu tukabibona ari akantu gatoyi, biragoye kugira umugambi. Noneho muze murabe umuntu arimye hegitare 2 n'urimye are 20, umwimbu ntusa. N'iyo uravye no gukunda ntibikunda kumwe. Twasanze rero dutegeza kubanza kwitunganya neza ku buryo bamwe bose mu ntara bashobora kwicara bakavuga bati ni igiki cyo duteza imbere ngaha, mugashobora kukibona kandi mukagikora bigakunda. Hariho intara narungitsemwe abantu bagenda kwiga icyabateje imbere yo mu Bufaransa yitwa Bretagne. Erega kugira ngo utere imbere utegeza kuraba abandi ingene bateye imbere. Iyo ntara yo mu Bufaransa barabakene mu 1970 barabakene, hanyuma baricara, ni intara ingana n'u Burundi, baravuga bati none twebwe twotezwa imbere n'iki? Baca batora urukwavu muri Bretagne mu Bufaransa. Inkwavu zose uzobona bafise zose, inyama z'inkwavu uzobona ziva muri iyo ntara. Ndungitse umugwi ugiye kuhiga, bambwiye yuko hariho umupfasoni basanze yinjiza 16,000 vy'amayero ku kwezi, afise inkwavu zidashika 300. Niyo baciye bavuga bati mwebwe Burundi kubona mutoye yuko muteza imbere igitungwa c'urukwavu, atubunyene mujyamo wa miliyoneri. Ari babitubwiye kuko intara irashobora kwicara ikavuga iti ni igiki cyo duteza imbere ngaha, mugaca muraba ivyo mufise, muca mumenya ico mwokora. Aha muri iyi ntara ya Bujumbura yahora ari Bujumbura rirare,
hariho umwe mu gwaruka yaje arambwira ati nagira ndakubwira ikintu kimwe, ati genda urondere muri irya ntara upfa umugura hegitari, ati naho bakuzimba wemere. Ni kubera iki? Ati jewe nararimye ibitoki, ati mfise ingundu z'ibitoki ingundu 11, ati je ndaharura amamiliyoni ku mwaka. Ati naravye irya ntara ugiye hazamageyo ukaraba noneho uraba iki gice cose hamwisare, ati naraharavye ndabona ibitoki bihari, ati hamwe umuntu yova ngo abirime kijambere, ati yoharura amamiliyoni. Ati none kugira ngo muri irya ntara babone yuko itunga barifise ntibabimenye, n'abahariya kumuyira bati mwebwe rero ko muri abarimyi nimwe muzoza gutera amashurwe mwirohero, nimwe muzohora muyabagara, mugabo natwe urugo ku rugo tuzotanga amahera, ayo mahera akacatunga abahariya ruguru kumuyira. Ni ibintu byumvikana. Abandi rero baricara bagateka umutwe ingene batera imbere. Rero no mu rwego rw'igihugu natwe ntitwicaye, twararavye dusanga itunga Burundi dufise ni ryinshi. Fatire ku butare. Ubutare ni umurima w'igihugu weze, ariko nimwiyumvire gusonzana umurima weze. N'abahora bimba ubutare babwimba batwara ntabazana ifaranga na rimwe, bagahezayo naho b'abarundi amahera baratwara ntubona iyo bayashize. Nubuwa dufise umurima abantu bisoromera bigira kujya kubikona ngo inkware zisezerana mu masesa ya kwari gusesa umwe wese atwara. Turabiraba turavuga tuti none dusonzana umurima weze. Nibaza yuko abahariya muri Cibitoke ya kera barazi uwo murima icarico. Nimwiyumvire rero gukenana umurima weze. Ubu rero nk'ubu twarafashe ingingo turavuga tuti uwo murima ni uw'abarundi utegereza gusoromwa n'abarundi. Ubu rero twarigiriye inama mbere hamwe hamwe baza baramaze gutangura nko mu ntara ya Kirundo baratanguye, hariya mu Kirundo ivyanda baratanguye, ibubanza baratanguye, naho nyene Gahongore barabizi baramaze gutangura. Ko ndababwira abarundi dusoroma uwo murima tuwushore, hanyuma wasoromye arahembwa. Mugabo Burundi turonke ico dushora hanze. Ko nk'ubu bambwiye ko ivyanda baba bageze ku makonteneri ashika 20 y'ubutare. Kare twahora turiko turafina. Nuvuga yuko abarundi tuvuye hasi, umwe wese akavuga ati ngira ico nkoze nta kizobuza ko dutera imbere. Mugabo kare twari twarase usoroma uwo murima kubera iki? Turindiriye yafashanyo, tukarondera amadevize atakintu twashoye hanze. Amadevize kera mukuza yari imfashanyo, none no munsi imfashanyo ntayo, none mugomba cavahe tutayarondeye twebwe nyine. Tutegeza gukora tuyarondere, hanyuma duheze twikenure muri ivyo dukenye. Aha rero nivyo mbashaka yuko twumve indongozi nshasha ico zije gukora. Indongozi zije ubu ntizije kumwe abandi bahora. Aha ntihabuze uriko aravuga ngo aho bukera ndabukora mu cibo, naganda abwire ko ananiwe ubwo nyene. Arananiwe. Kuko ubu tugira dukore ku buryo abenegihugu ari bo koko barereka indongozi bazikoreshe. Nico twababwiye ko hariho urwego tugire ruza rurimwo abenegihugu. Ni urwego rujejwe kurwanya igiturire, gusesagura itunga ry'igihugu n'akarengane. Ruza ruhurikiyemwo bose. Twagize inama turaraba turabibona ko bishoboka. Igituma mu Burundi hari amahoro nukubera twagize za komite zihuriyemwo bose ziraba umutekano. Ntimurondere umutekano wavuye hehe? Wavuye muri zijya komite zihuriyemwo bose. None ubu no kugira ngo indongozi zacu zikore tugire komite zihuriyemwo bose kuva mu rwego rw'igihugu gushika ku mutumba. Nitwabikora ndazi yuko mugabo hariho uzoca avuga ngo je sinayuzi ko ari ivyo ngo ndashikiriwe baciye bavyuga. Hariho uzobivuga ngo ndashikiriwe ngo none baciye bavyuga. None jeho ko nashikiriwe ngaca ndavyugarirako. Naje naciye ndavyugarirako. Rero mwebwe mwandongozi nshasha mwe muzi mubifate nka nkama
mwumve ko mutaje mumeze nk'ababandi bandi. Hariho ababanza kubaza ngo mbega ngo yahora arya hehe, ngo naje ndarose. Ahabura amatari bamuhaye kurongora iyi ntara ya Bujumbura irimwo igisagara ngaha, agatanga kuvuga ngo amaparasera aramajahe ngo ntagure kurondera iziwanje. Umenye yuko hariko umuriro, kuko ari utangura kuvuga ngo barya amajahe, nanje niho ngiye kuriya. Buramatari w'iyi ntara ya Bujumbura, mbereweho ndagukebura ku kantu gato. Iyi ntara yagiye hamwe ari intara yari Cibitoki, Bubanza, Bujumbura, Rirare na Meri, intara zine. Aha rero ndakubwire muri iki gisagara ca Bujumbura abantu babeshejweho n'ubwenge. Ariko nimumbarire umuntu atagira akazi abayeho gute? Aha mubaho ku bwenge. Nukuvuga Buramatari mushasha aravye nabi, murashobora kumuzirikira muri iki gisagara akibagira Cibitoki, akibagira Bubanza, akaguma boheye aha mu gisagara. Mbeda bikumvise hakiri kare. Aha urashobora kuzubona abandi bazohirondera Buramatari bakamubura, umenye yuko uzobohereze guhuba. Buramatari wubu ibiro biri ubishira mu modoka kugira ngo ugumuri mu makomine. Aya makomine 11, amakomine 11, urumva ko ivyari byose mu ndwi zibiri, urumva ko atakomine nimwe butarajamo. Novuga cyoharura uti mu kwezi ikomine n'imiburiburi nzoyigendera kabiri mu kwezi, kugira ngo hariya mu makomine bamenyere ubutegetsi bw'igihugu bushasha, kuko n'amakomine begeranije amakomine menshi bashira hamwe kugira nabo bagira imigambi. Mu gihe rero bataramenyera neza, Buramatari bagendere mugube muji inama gushikaho babona neza iyo bariko baraje. Na jewe aha naramaze kwiha intumbero amakomine 42 mu Burundi yose ntegereza kuyagendera muri iyi minsi nyene. Nihaye maja amezi 2, mu mezi 2 ntegereza kuba ngendeye amakomine yose kugira ngo twigishanye. Sinshaka kubona twe turi abakene kandi dufise umutahe, nta bantu nabo batagira umutahe. Mwebwe rero muhiriwe muhishije muri intara ya Bujumbura, mufise abimbuzi bimbura, mukagira n'isoko. Nukuvuga yuko abo mu gisagara ca Bujumbura murashobora kumvikana n'abariya barimyi, mukavuga muti wewe rima nzohingura nongere shobore. Isoko murayifise, hariya muri Rwibaga ndazi ko arabarimyi, Rwibaga n'abarimyi kandi barimbura. Nukuvuga ko nk'ubu mwebwe ico muca mukora abanyagisagara, muca muba muri ipanga ingene muzohingura ivyo barima no kubishora. Ico gihe muba mugize urunaniro, nico twita urunani mw'iterambere. Nta wicara, umwe wese abazinanyi n'umurimyi hariya. Jewe narigeze kuronka ubutumwa aho hirya ubuvuye Karembe, bati ntitwumva ingene mufise amazi aryoshe menshi kandi mugabo twe tukaba dukenya amazi ntimuyashorera iwacu. Nabajije abakora amazi, nta numwe ariyumvira ngo afate ubwato ashora amazi hajya Karembe, kubera ntavyo twari tumenyereye. Ico bita guteza imbere igihugu ntavyo twari tumenyereye. Ubu rero harageze yuko duteza imbere igihugu cacu, twese dutera imbere, ntagire n'umwe abo mukene. Hari ababimbwiye ngo mbego gushaka yuko abarundi bose babatunze ngo ntibishoboka. Ndamubwira nti birashoboka. N'ikimenyamenya mu Burundi kera bari batunze, bararima ikibiri, bakimbura ibijya byo kugira ibigega mu Burundi ni bya kera. Ahubwo biratangaje uno munsi
ngo tutarosa amasiro ngo ntitwobika ivyimburwa mugabo kera barakora ibigega kandi ibintu ntivyabungwa kera baracura iyumvire nk'abantu bari bazi gucura kera bagafata isuka kayishora hehe uvinza ni mu buha bashora mu buha bagaca bazanye umunyu baradandaza none ubu tunanirwa n'iki kudandaza rero uburongozi bw'iki gihe dutegereza kuba imboneza indongozi nizimenye yuko ziserukira ubutegetsi bw'igihugu ubutegetsi bw'igihugu nabwo bukaba bushingiye ku bene gihugu aha abantu benshi nabonye ntibarabitegera buramatari ntava avuga ngo ni umutegetsi ubutegetsi bw'igihugu bushingiye ku bene gihugu nico gituma ari amategeko tuvuga ngo demokarasi amategeko ni dictature utegeza kuyakurikiza vyanka bikunda umurongozi rero ahagarariye amategeko nico gituma buramatari afise ibishigikizo afise abajeje umutekano abapolisi arafise abasoda akagira abacamanza arafise ubutungane abo rero bamushika kubera iki nibo bategerezwa kuraba ko umuntu wese akurikiza amategeko mu gihugu ko atanumwe aja hejuru y'amategeko kuko mu minsi yahera hari abantu bari barishize hejuru y'amategeko murabazi mwabita ibihangange ngo ni nakavuze ngo urubanza niruhagarara ubunyene kirazira wewe uri ndongozi uhagarariye ubutegetsi bw'igihugu niwe buserukira ubutegetsi nabwo amategeko n'ayabene gihugu bose nta numwe kandi yemerewe kuyarenga umurongozi n'umuzezwa bintu urabona abakenyezi bavuga ngo n'abazezwa nzu nta mugabo ahora aja kwarura umukenyezi ari hari pe ntawe abari umugabo gito umugabo aja kwarura umuzezwa nzu ari hari umuzezwa nzu n'umugestionnaire none rero umurongozi ajejwe ivy'igihugu kubitunganya ku neza y'abene gihugu buramatari kirazira ko ucuva kujya modoka ni gwawe irya modoka bene gihugu bayiguhaye kugira ngo uyikoreshe ibikorwa vyabo utegereza kuvyumva uko ahandi abene gihugu bazokwigarama hariho umusitanteri mu miseze yakuwe yafashe imodoka ya komine ayipakiramwo umusenyi araduza abene gihugu bacara mufotora bati imodoka yacu urabe uko bariko baragira ngo hanyuma ngo ejo yapfuye ingengo yaciye ifatwe rega koseko binara yaciye ikoranira mukura musitanteri nuvuga genda bikenguruka abene gihugu barahaye baramenya ivyabo kirazira kurya ivyabo babona wewe ujeje gutunganya ivy'igihugu ku neza y'abene gihugu umuburamatari rero amenye ko muri iyi minsi ajejwe ibintu bidasanzwe buramatari ubwa mbere ni waserukira ubutegetsi bw'igihugu mu ntara umukuru w'igihugu aserukira ubutegetsi bw'igihugu mu gihugu buramatari agaserukira ubutegetsi bw'igihugu mu ntara no kuvuga yuko buramatari aserukira umukuru w'igihugu mu ntara ntibyumvikana rero ingene mbafise uwuserukira mu ntara nkazasanga bene gihugu ariko baranyitura jewe buramatari atavyazi haji bawananiwe buramatari urubanza rwonyene kugira ruve mu ntara rugende muri kurudaperi mu bisanzwe yategerezwa kuba abizi akabaza perezida wa TGI urwo rubanza numva kwa bene gihugu rumeze gute akagusigurira umukuru wa TGI mu bisanzwe ni waserukira ubutungane mu ntara ntibyumvikana rigenda urubanza rushika muri kurudaperi TGI perezida wa TGI ataruzi kuko rubanza rubaho ntaca bariko arakora abene gihugu rero bariko baranyitura bazoba bariko baha amanota buramatari angahe barinze baza kwitura umukuru w'igihugu buramatari hari bamusivye bazamuhaye angahe ubusa none tuzokwemera nzohatamikiza hose bikunde baza bahejeje kuguha ubusa
gerageza buramatari ushikira bene gihugu babwira uti mugize ibibazo telefona ngaha ubahe nimero yawe kugira naje banyandikira niko nawe bazokwandikira ahubwo jewe nce ndonka ibirego bike kandi nivyo tugitangura ibirego vyari vyinshi mugakubera baburamatari twagiye turaje inama n'ingingo vyaratevye biragabanuka kubera baburamatari bariko baregera bene gihugu none rero buramatari ubimenye ko ari wewe muvyeyi mu gihugu bategeza kwitura ndetse ntivyari ngombwa ko abene gihugu baza iwanje kunyitura naho byaba byananiranye wowe niwe wari kubaserukira ukavuga uti ndafise amadosiye mu ntara ampanze bimeze ukunuku naje vyananiye ndabigira nje kugusaba ubifashe nivyo sebukwe wa Musa yahanuye Musa avuze ati tora abaguserukira bazoraba imanza ntonto hanyuma ibigumye baba ari byo bakuzanira none nanje buramatari wowe ibigumye byakunaniye nivyo ukwiye kunzanira mu givyoroshe ukabikora hariho imanza mbona zitagira mvura abene gihugu baje wanje ukiyumvira uti none ngaha hariho ubutegetsi bw'igihugu muri ako karere rero buramatari bimenye uzoca uvuga ngo barakuruhishije hariho umunsi umwe numvise ndushe none ibintu byose mubizana iwanje byose nyawaye acambwira ngo rega wewe ngurinda yahundwa gwemera tuze turarira imbere yawe ndayahundwa kwikorera imiliyoni 12 buramatari rero ubu vyumva buramatari rero uretse guserukira umukuru w'igihugu niwe ategereza guhuza ibikorwa byose bibera mu ntara ibikorwa byose bibera mu ntara niwe muhuza bikorwa wavyo kuko abakorana ibisata bitandukanye hatabonetse rero umuhuza bikorwa bokora nabi aho twogira akarorero igisata cy'uburimyi kirashobora kwimbura vyinshi bimbuye hagaca habura isoko iyo hariho ubutegetsi bw'igihugu buca buvuga buti twarose umwimbu mwinshi reka tube turarondera ingene umwimbu uzoshoka hariya imayoyu nagiyeyo mu bihumbi 2016 ico gihe usanga bariko bakura urusoko runini hari ubukene aho muri iyo komine ubukene butagira uko bungana inzara yari yabamaze hanyuma rero usanga bariko bakika isoko kinini cyane ndabwira ariko mwebwe murashaka kubaka isoko mutagira ivyo mushora baca bambwira ngo urumva ngo hatwubatse isoko bobwira ngo babe mutambu ngo baronka aho bashorera muga nabo badafite ico bashora none ubu narasubiyeyo ncasanga ya soko bariko barayakura ahubwo isigaye ari ntoyi ahantu hahora ubukene ntuzi ibi byose nivyo bituma vuga nti tuzotera imbere nuvuga nk'ubu rero kumenya uti abantu barakeneye aho bashorera barakeneye isoko nukuvuga uri umuhuza bikorwa noneho ubuhoho rero murumva ko ibisata byose bizoba bikorera mu ntara ibisata by'abashikiranganje kare bajya abadirektere bahora bavuga ngo ntigiri ngo narindi mu bushikiranganje naho kumbe yari kuyerera ubu ntibizokunda ni mu ntara nuvuga buramatari kujya umushikiranganje wa mbere ariwe muhuza bikorwa mu bagize urwego shingwa bikorwa rwa leta niko buramatari nawe ariwe muhuza bikorwa mu bisata bitandukanye byo mu ntara ngira ngaha muriko muranyumva abo buca barongora ivyo bisata bumve yuko buramatari nawe azoba afise akanama shikiranganje gatoyi ko mu ntara nawe ahuza ibikorwa bagagira imigambi bagashira hamwe abashinga amateka muramufasha buramatari mukurikirane murabe ko ubushikiranganje bwari bwo bwose buriko barakora ikintu mu ntara kugira mu murya kara ace abwira umushikiranganje wa mbere murumva ko buramatari azobafatanye n'umushikiranganje wa mbere aca mubarira ati ngaha ubushikiranganje ubu n'ubu tubona ataco buriko burakora hanyuma gutyo abashikiranganje bakurikiranwe nabo ingene bariko barakora kuko ubu dushaka igihugu tugikuraho cyari kiri tukiduze kwindi ntambwe niwo mugambi ntimurondere ngo nibindi
dutegereza kubona Uburundi bwavuye aho buri kwindi ntambwe, niho bizoca igihugu genda neza. Buramatari rero ubimenye yuko ujejwe intwaro, uraba ko amategeko yubahirizwa, ujejwe kwereka inzira abenegihugu bofata kugira ngo baronke ubuzima bwiza. Bokora iki? Nk'ubu mu gisagara ca Bujumbura bakubwira bati ibintu birazimvye, Buramatari ca mwicara muti bizimvye kubera iki? Muzosanga bizimvye kubera abakomisiyoneri. None abakomisiyoneri twobigenza gute? Nta buryo umuguzi n'umwimbuzi bofatana, ugaca ubwira Buramatari wahariye uti koperative zo hiwanyu zihure na koperative zo ngaha kugira ngo bahane ivyo bimbuye. Ibi ndabivuga kuko jewe abahora bagurira ku murimi wanje ndiko ndasoroma barabambwira ngo namba ari kuri mitiwere, nkabi Bujumbura bacavuga ngo namba ari kuri mitiwere. Kubera iki? Narabibonye hariho abantu birirwa bicaye ku marigara akarindira ko riya yeza, vyeze agaca agenda. Hari n'abatangura kugura umugwazo akamuha nkuba ikiro cy'ibiharage akakigura 1,500 cyangwa 1,000 afatiye ku bukene bw'umurimi. Uwo muntu nawe aguriye umurimyi atarashika no kwisoko, hajya gishira kwibarabara asanga ari umuntu amurindiririye kwibarabara ati ndakugurira. Uwo acari yunguka nawe 500 cyangwa 1,000. Mbere benshi bashaka kuguka 2,000 1,000. Uwo nawe aguriye kwibarabara ageze kwirembo ry'isoko asanga ari wundi amurindiriye, nawe agaca amugurira, nawe yungutse 500. Ashitse mu isoko agaca hava umuntu yavuye ino i Bujumbura agiye kurangura hariya ku isoko y'Igwibaga. Hanyuma nawe wa wundi arashitse aci abikwibwibaga agashikana ngaha, nawe akeneye kunguka 500. Yabishikana ifusi gishitse ajya kuri kote muhora mubibona, babirangurira ku muduga nyene, agaca cyana mu isoko muri Kotebu. Muri Kotebu hacaza uwundi arangura aja kuyaga mu Kamenge. Igitoki cavuye ku murimyi kigurwa 3,000 kizoshika mu Kamenge kigurwa 50,000. None kubera iki abanyabujumbura batokumvikana nabo b'Igwibaga? Koperative y'Igwibaga igaca yumvikana ni koperative yo ngaha, hanyuma bigaca bishika bizimbutse. Hariho uciye avuga ngo natwe abanyerigara duce turyiki. Hariho uciye abivuga ati twere komisiyonere natwe tuzoca turyiki. Twavuze yuko umwe wese ategerezwa kurya abiza kuya. Ico gihe mwe mubigiza ibujumbura muzoba muhejeje kugira rwa runani chaîne de valeur. Rujya runani niko rwa mbere ruteza imbere igihugu. Wumvise rero Buramatari nkaho bavuze ngo birazimvye, ucumenya kubera iki bizimvye. Akantu mpora mvuga atanu mwarampinyisha. Nabajije nti mbega kuyo mbonye imodoka zitonze zirindiriye igitoro kuri station ko ntabonamwe amavewiti, none zo zinywera he? Ko mwibarabara tuguma duhura, zinywera he? No kuvuga yuko bajyaho ku station bari ibigitoro bakabesha bagaca bakijana mu yindi station twe tutazi, hanywera rero bajye babose. Aho Buramatari utegerezwa guhiga uti none iyi nywera hehe ko ntari ganda ibona itonze. Ico gihe uzobehejeje gusambura ya soko yirabura y'igitoro, tuzaduheje. Kandi je ndazi ko abene gihugu bazobigufasha mu guperereza aho ibintu bipfira. Mbere mu mvugo niba babitubwiye, umuntu bamuhaye igitoro amaritiro 10,000 ajana muri station yo mu Mbuga, aca kigurishiriza mu Rumonge. Mu Mbuga mu mvugo baridodomba bati turabuze igitoro. Tugiye guperereza dusanga wa mugabo yagishikanyo yakiririye mu nzira. Muga kubera bene gihugu bavuze twace tumumenya, kandi yarafashwe no munsi nibaza yuko arahabitse kuko murumva ko ari inkozi y'iki. Inkozi y'iki nuvuga yuko abene gihugu bashatse ibi bintu bibi byose byohera.
rero bawujeje intwaro ubwa mbere rondera umwizerano hagati y'abenegihugu n'uburongozi, haba umwizerano ukwiye kugira mugume muvugana ubuzima bw'igihugu. Nta gihugu na kimwe ari ijuru. Je muramvuga nti Uburundi namba bwahindutse ijuru. Uburundi bashaka kuvuga ngo ikibazo kihari ni kimwe gusa, kimwe cyonyine. Genda muri Etats-Unis murabe ibibazo bafise ingene bingana, genda mu Bufaransa murabe ibibazo bafise ingene bingana, n'umuyoro. Mugabe mu Burundi ikibazo kimwe gusa. Cyanibuka ivy'amacakubiri bikiri muri iki gihugu, niga hajya hirya ijya kampisi Rohero yitwa Atene. Hanyuma ico gihe imvugo yari ihari, babajije ugwaruka ngo mwe gugwaruka ibibazo mubona mu Burundi nibihe? Turi twebwe ikibazo dufise n'ubumwe bw'abarundi gusa. Uno munsi ubumwe bwaraje rero ibibazo bica bihera. Tukuba tuzi ko turi kw'isi. Je mbere iyo habonetse ikibazo mvuga nti ahubwo turatomboye turarose ikiraka. Kirazira ko uzokwigera uvuga ngo mu Burundi ngo tuzoba iparadizo. Niba ufise inzu uno munsi watanguye kuvuga ngo y'ibigorofa nani, y'ibigorofa ufise uno munsi voiture Corolla ngo gafuma k'abakarafu 4, ufise rafu 4 nawe ngo yayifumi ba V8 nawe ati ati gitoro hawapi kabisa, ati ntinyaruka, ati nkuyakadege. Uwindege nawe ati ati kerozeni irazimvye, ati no kwibera inkona nkaza ndigurukira atacamira. Nta muntu azokwiga atagira ibibazo. Zamurasubiza amaso inyuma murabe iyo tuva. Nico gituma cabura mu Burundi twebwe nyene twoshobora kubuhindura bukaba paradizo. Twe mugabo nta wundi azoza kubuhindura, ni twebwe nyene. Ujejwe rero intwaro yumvise yuko ari wajejwe gukurikirana ibibazo byose byo mu ntara kandi akabitorera umuti, kugwanya akajagari mu karere urongoye kirazira. Ujejwe intwaro yemera ko abantu biyahura. Be murazi ko mu Burundi hari abantu birirwa bariyahura. Hajya abantu biyahura ucutangwa kwimvira uti nibiki, ubwo hariho uburongozi, hari ingorane yiyi. Aha rero mvuze kwiyahura muciye muvuga ngo kwimanika ku kiziriko. Kunywa ibiyayura mutwe si kwiyahura. Mwari muzi ngo mvuze ngo kwimanika ku kiziriko. Abantu banywa ibiyayura mutwe hajya bariko bariyahura. Hariho ibiyoga ngaha, bajya abadandaza bobo ntubabwire bikenereye amahera gusa. Hariho ibiyoga ngaha abagabo batagishobora gukora ikintu na kimwe. Ningo zarasambutse mbere. Ningo zarasambutse. Mu gisagara nta terume mufise ngo bapfubuze. Nta terume bahora imwe mvuga. None mwaza ko biva kuki? Abagabo bishiga kunywa bijya biyoga bose baramaze kubatabani. Hajya no kwiyahura. Abantu baja mu busambanyi no kwiyahura. None umugera bawanduye ntabahejeje kwiyahura. Erega hari utuntu duto umuntu yibaza ko ari ibintu bibayabaye. Gukura akajagari mu gihugu nuko ibintu byose biba ku rutonde. Mugama hina ngahanganga bafisa abagore benshi ko bafisa amazu menshi. None wubatse inzigira gatatu, none ucuyibamwo gutu tuzana ubundi mugore. Aho ajya mahera wo kubaka inzu ya gatatu wokora umugambi uzokubeshaho ubuzima ukaja kubaka inzigira gatatu. Inzu yubatswe ku miliyoni 300 uyipangisha ku 80,000. Nawe umupanga yaronona inzu yewe. Ayo mahera rero ko wari ufise inzu wari gucugira umugambi, kuko ugize umugambi uhakazi abantu benshi. Ugize umugambi ntubura n'abantu 10 uhakazi. Mugabo ubwo ruzubatse ngaho utwaye ni parcelle batagira inzu bari kubakamwo, uteye ingorane kandi nawe ntiwunguka. Akajagari rero karakwiye kuvaho. Abantu ntibiyahure ubona. Ubujejwe intwara
araraba yuko abantu baba ahantu hameze neza. Nivyo kare ntavyo twitwararika, hariho ibiruta ibindi. Uburundi twarigeze kubwanka gushikaho inyuma y'urupangu utahita iwanyu. Hajya murazi igituma abarundi bose ashaka kubaka agaca ashirako na clôture. Mu bindi bihugu murazoraba clôture ni imwe kuja muri quartier oyiwa. Muga mu Burundi ubushaka kugira kareta kawe naho aho atawukwinjirira ugaba. Nico gituma inyuma y'urupangu ntimuhakubura kuko si wanyu. Nagadabwire rero ko hajya ari wanyu ni mu Burundi. Umunsi umwe nagiye mu Nyakabiga nzabona umugabo yicaye kuyarara hejuru ariko ari telefonera ataco yinone. Neza ndamubona kabisa. Nca ndahamagara mere de la ville ninyaruka mu Nyakabiga hanaha niwa acarikuraho. Niko naciye mvu. Abandi nabo bari kwirigara nyene impande y'iyarara. Cavuga ntabazana ibeni. Abari bo nyene baca bayipakira. Niho baza kumenya isoko icariki. Narababaye mu gundi mwanya nca ndaryoherwa. Igihe twagira isekeza ry'isuku. Riya sekeza ryarabaye kandi mu kwezi kumwe Bujumbura yarakaka igisagara. Hanyuma haca habera inama y'ibihugu 20 na bingahe. Muribuka inama yaciye iba na Secrétaire General akaza wa Nations Unies. Bose ubutumwa basize kuri bajya babaherekeza. Babwiye ngo urabwira umukuru w'igihugu cyanyu uti felicitation ati mufise igisagara gisukuye. Nari mfise akababaro ndiko ndavuga ngo dukubure. Muga murumva ko mu nyuma natwe twarashimiwe. Hariho umwe yambwiye ati none mwebwe akabanga kanyu nakahe ngo kisuku. Hariho ivyo amaze kumbwira umutekano nico gihe isuku nyene. Bakabanga kanyu nakahe. Ndabwira ntekareka urazi umucafu uri ngaha muri iki gisagara. Ngo bwo urazi wacu. Yaciye ambwira ngo bwo urazi wacu gurabe. Hari ahantu ugiye ajya turivugisha. Hari ahantu imodoka iri kwiragenda hari igipfungu c'amasashe. Imodoka ikabura hica kubira amasashe ariko yagurutse imiduga iri kwiragenda. Ukiyumvira rero cavuga ni mu Burundi twibera akarorero dusukure. Abarundi bamwe bajya bakaravye bariyubaha. Kandi muze murabe mu mpangu uzosanga hasa neza cyane muga kwiremba akaba hasa nabi. Kubera iki? Igihugu ntitwaciyumvira. Twiyumvira mu rugi wacu gusa. Hanyuma rero nagenda babwire n'ubu nabonye ko amayarara yagarutse kwe musitani. Aha muri mukaza amayarara yagarutse. Hirya yejo naciye kuri Boulevard de l'Iprona. Nabonye amayarara menshi. Ngira ngo no kubera uburongozi bw'igihugu bwariko buragoyagoya muri iyi minsi. Erega atamurongozi abaho haba kajagari nyene. Ubu rero ikintu ca mbere cyo kwihutira tugira isuku aho tubaye. Tuhasharize dutangwe gutera amashugwe. Birahimbara. Sinzi ko muraraba ubu ugiye kuri aeroport uvuye muri ribarabara winja kuri aeroport iyo muwe yadushugwe ntimubona ko haryoshe none. Ariko muribuka ko kugira abatajya amashugwe ari agiye kuyatera. Hamwe umuntu ubona yambaye costume asa neza muga mu mutwe hakiri. Umuntu atashobora kumva yuko ashariza hakorera. Utereza kuvyumva. Igihe nawe umushikiranganje w'intwaro hagati niho twataye utera amashugwe mu gisagara. Ngamubona hari igihe mushatse muragorana. Naratera amashugwe ngaha kuri Boulevard de l'Iprona mukarara muyaho Nyanza. Gushika buregure ndamubona buregure mengari ngaha keke pa. Ico gihe buregure cyandamubwira nti buregure reka nakwereke. Ubu uzana abapolisi hariho police de l'environnement. Uwuhonyoyeyo acatanga amajana 2 kugira twirondera umukozi azosubira gutera amashugwe. Hanyuma erega barabafashe basanga nta faranga na rimwe bafise. Bati no 2007 abantu bari bakenyeye baga
no musa abakenyezi bavuga ngo barakenyezi iraguma ni ngo mwipfunda harimo n'inoti siko byari bimeze siko byari bimeze amajana 2 barayabura ngo none ngo tuko dusaza atagira ifaranga na rimwe tumugire gute turapfunga ndarabwira ntoke reka duhindura umukenyuro genda ugura amasuka acazana amasuka hajya uhonyoye aca avaho ateye amashugwe hanyuma rero umunsi urizina nza numva kuri RPA bahaye interview umuntu avuye mu Rumonge ahonyoye mu mashugwe ngo jewe murabona ngo ivyo bintu byo gucaje baza kundimisha ngo je nari niyize ngo mu bikorwa bwayi Bujumbura ngo sinuvugene baca bandimisha muri RPA bari bazi ko bariko baranegura bariko barakritika naye ncavuga nti ndatomboye biravuzwe yuko uzohonyora azoca arima ubu rero baca bahatinya mugabo bibaza ngo bariko ngo baranegura nanje ntiho publicity yabaye ko uzohonyora amashugwe ubu azoca arima buke hariho Mutama Nzobona riba yari secrétaire général de gouvernement hajya hirya mbona amashugwe wewe yarakuze ameze neza ndamubaza Mutama wewe none ko batayahonyora je ngahandatera bagahonyora acambwira ati ndakubwire ati barundi baratinya karimbi ati genda ufate twatu nyuzi tuva mu ikasete atuzitire ati barundi baratinya karimbi amashugwe azokura irega niko byagenze niko twabigize uburuhiro none nagira ndabasabe vraiment ubu tuba basirimu dusirimuke tuba basirimu twumve yuko aho turi hari amashugwe hajya ku bushikiranganje bw'intwaro hagati muribuka je ndi ministre ko hari amashugwe hajya imbere yaho hari amashugwe n'icyo nateye aba plano nta numwe yanyicarana bose kwari gukora muri ayo mashugwe genda mu ndabira ya haru bararanduye barahonyanga hajya kuri place de la Revolution nta mashugwe muzi yarahari ngene hari hameze ibi bintu by'uko rero ngo umurongozi agiye ngo nuguca usambura n'ivyo yubatse vyiza nkayo mashugwe twari twayateye mugurumba bakurikiye ntibaciye babandanya umenga ngo nukugira ibindi naganda babwire rero hariho ingeso mbi y'abarongozi iyashitseho adashaka no kwicara mu ntebe uwasubiriye ahora yicaramo agaca ahita kwiyarara akagura iyindi kugira asesagura amahera y'igihugu gusa ivyo sivyo umuntu arakubwira ati je nari ngejeje aha imugambi nashaka gushika ko waruriya ngejeje aha nawe ugaca uvuga uti nanje reka nje ntera iyo yindi ntambwe ntuja gusambura bandanya ubu kuko dushaka igihugu giteye imbere no kuvuga uvuga uti we warugejeje aha nanje zoca nshikana ngaha rero isuku mvuze isuku ryo ku mabarabara isuku ryo ku mpuzu ryoye ndabwire je nararavye abantu bari hajya ku isoko ya Kote nca ndaba abari Bugarama sange Bugarama niho basukuye kurusha abari hajya ku isoko ya Kote murazobiraba namwe hari abantu bubaho kaja ahabona yambaye ibishamba abonemera nibajya b'inkima hari abafise inkima z'akazi mekanisi yategerezwa kujya munsi y'imodoka murumva impuzu y'ingene mugavuye ku kazi acakura ya mpuzu agaca yoga kamera neza ndakunda cyane abafundi bo ngaho Nyambuye oye ndabakunda abafundi bo ngaho Nyambuye baraza bakubaka muhuye kwishantiye emwe abasa nabi ku mugoroba muhuye rero baduze abasirimutse abantu azi yuko acasukura aca yambara agakura inkima biba bimeze neza cyane tugira isuku no kuri twebwe nyene tugira isuku tumere neza niho bazotwubaha rero mwebwe abene gihugu mwese ico ndabasaba ubwa mbere igiteza imbere igihugu ni discipline kumva no kumvira kumva ni kimwe no kumvira n'ikindi hariho abantu je bahora nza numva banyandikiye basaba ikintu bambaza ikintu ngasanga nico naraye mvuze nko muri discours
namanje ndababwira nti jewe ico dupfa na mwebwe ntimushaka kumviriza uburongozi bw'igihugu ivyo buvuga. Iyumvire uri dongozi uri kurerekana ivyokorwa ingene vyogenda n'impanuro ukaza ubona abantu ntibashaka kuyumviriza. Kumva no kumvira ni ikintu ca mbere gikomeye cyane, nico gituma abantu bagira urunani mu bikorwa. Aho rero nico ca mbere no basaba, hanyuma nkabasaba gukunda ibikorwa. Nta muntu n'umwe akwiye kuba hatakantu yakoze. Aha mu gisagara birahimbaye, abantu benshi bariko baraduga kugira imigambi y'iterambere ruguru bagataha i Bujumbura kandi bavuye ruguru. Hariho abamenyesha makuru nagiye numva bambwira ngo nzeje kubafasha naje gusoroma ibiraya ngo ko nabo bafashije. Murumva ingene biryoshe nk'umenyesha makuru ugasanga nabo barafise umurima. Aha muri ngaha nta kintu kiryoshe nk'ukurya utwo wirimiye wewe nyene wisoromeye. Ivyo si umugani ndiko ndaca, je narigeze kuba umukene kweri. Ico gihe ndavuga nti kuva uno munsi sizosubira gusuma inyama canye imboga. Barambaza ngo nuzobigenza gute? Bukeye kabiri basanga ndiko ndarandagura gazo yariri mu rupangu ntera ibitunguru n'amashugwe. Ibitunguru be n'amashu wabiteye neza dudushugwe mu rupangu. Rega hari haho urima no mu ndobo ishirera wirimye mu ndobo. Jenjembre mu ndobo irera kandi narabipimye akajenjembre kamwe kavuye ko ikiro kirenga mu ndobo. Hajya mwirirwa muravuga ngo mubuza amahera. Yo amahera rwose ga. Ico gerero je narinze ibitunguru ndarima amashu. Gusuma imboga bica biravaho. Ncanzana inkwavu. Nazo inkwavu n'imbata n'inkoko. Je nabonye duca turya imirete tukarya inyama kuko inkoko zaraberura ubukwavu. Agakwavu bakajya kuri clôture ugacushirako nakabati. Mu bisanzwe agakwavu ni twatundi bavuga ngo ni animal d'accompagnement. Mbere jewe ngezaho mvuga nshira inkwavu muri jardin ku buryo zonyene zimenye ingene zirira. Rero namwebwe naho muri ngaha mu gisagara birashoboka umwe wese akaronka akantu akora. Naragiye mu gihugu cy'u Buganda. Icambere nabonye mu Buganda rijya rigara ryo kuri kontware atari mwijoro ntawuronka. Ncambaza none baba bagiye aba fonctionnaire. Cyasanga Buganda mu kubaka begereza inzu kwibarabara kugira sigaze mu kigo ahana korera utugambi twiwe. Avuye ku kazi yiruka gukora twatuntu usanga ariko arabagara ariko aragaburira udukoko atunze ugasanga ariho utuntu ariko arakora. Hageze sama y'ijoro agaca yoga agaca agenda rero kuri rya rigara hamwe kuri kontware. Murumva ko ajayo afise ikintu yamaze gukora. Hariho ubworozi nabonye bukomeye cyane mu gisagara mwe mwokora. Ubworozi bw'ibizinu. Champignon jewe nizo zankijije ndabavire. Urashobora kurima neza champignon abatabizi hajya no muri saro urashobora kurimayo ikizinu ukamenga n'amashugwe. Birashoboka. Hariho utuntu rero naho muri mu gisagara mushobora gukora tukabaha amahera cyane tukagabanya amahera mwahora mukoresha muja gusuma. Rero mukunde ibikorwa umwe wese abwire ikintu avuga ati je nakoze. Ibi byo kuja mu service nimuzopfa mutunze. Service ngo ndimunyezamu ndumuyaya ndumuboyi ndumushoferi ni gestion des affaires kurana ngaho uzo nintica ntikize uzohembwa mugabo umenye ko uzopasura. None pasure bizoca bigenda gute? Reka muzosaza. Rero ko muzosaza ni mwe murarondera ikizobatunga. Kuvuga ngo zo umukomisiyoneri hajya kuri bata uzofuteye imbere. Oya dutangura umwe wese arabe ico yokora kugira ngo aje muri chaîne de valeur. Yemwe nari nyazi. Reka mugabo na mwari munkumbuye n'ivyo. Mwari munkumbuye kugira ngo tube turaganira. Hariho igihe duhora tuganira neza iyo twatunganije igikorane ijya minsi tukamarana twigishanya. Kandi hariho abantu ubu bafise ubuntu burengeje uko bari kubera gusa izi nyigisho tuza turahana twigishanya gato gato. None nk'ubu abaho haruguru mu misozi ntibumvise ko igitoki ari bo.
igitoki kijya rubona madoadoa genda mu kirime kijambere murabe ingundu 10 gusa amamiliyoni muzoharuba zava ndabazanira uwo musore yabinyigishije sinabaye nkije kurondera aho norima ngo ntanga akarorero kuko yashaka ko ntanga akarorero ariko narasanze hari imageyo umuntu arima kijambere nagiye kumutemberera ararima yashu usanga ishu ipima ibiro 8-10 ndaraba amatunda arima ndaraba ibitoki arima ndamubajije none gamutama nti wewe nk'ubu uri umukene ati jewe umukene jewe buraba kandi ari umurimyi rero nk'ubu hari akigwa murose ariko nshime cyane ababa mu mitumba murabakozi burya je nama ndabaraba hajya ndahaca nkaraba ababa muri imitumba twarazananye umukuru w'igihugu turiko turatembera twagiye hagati mu gihugu umukuru w'igihugu ari yagendeye Burundi ariko aramanuka abonye hajya muri iyi ntara ya Bujumbura rirare yasokorera amosozi n'ibigumbagumba akambaza ngo none akabona amabati hariya mu bitoki ngo none ngo hariya ngo bashikayo gute ntari utubarabara burya nshaka kamwereka akabarabara akabona imirima akabona ibigazi akabona ibitoki ibiharage gushika umenga yo kurura amosozi yavuze ngo Burundi bumenyi bugiyemo gusa biranejereje rero ufise abene gihugu babakozi hariya muntu zibukike barafashe ifoto umunsi umwe bayerekana ku marezo sosio abantu benshi n'abarundi bari buraya barahakanye ngo si Burundi none Burundi dushatse tukabugira uburaya erega tuteza kubihindurana bube uburaya rero ndanezerewe kandi ukuntu mwaje muri benshi burya iki ni ikimenyetso kitabesha yuko mushashaye kubona muri ko murakorana n'indongozi mwaje muri benshi sinari ndavyiteze gose kuko nari niteze ko duhura ari abo kumukaza gusa kuko ejo tuzoja muri ntahangwa nababwiye ko amakomine yose nshaka kuyagendera kugira ngo tuze turahanurana none rero reka